Numunezero gusubira kubana mwakunze ibiganiro bya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe ni ikiganiro tuzi neza ko kibafasha iyo muriko muragikurikira aho muherereye kandi ni ikiganiro aho turabira hamwe ubuzima canke ingene Umwami Yesu yishuriye abantu arabiyereka bamwe abayarabakijije indwara abandi babaramwakiriye bakumva buzuye umunezero bakavuga ngo ibyo bintu twobyihererana twenyene tugomba tubisangize n'abandi bantu bose abo bantu bashaka kubisangiza n'abandi bantu bose turabashimira gose murakoze kandi ibyo mukora turazi ko bifasha abantu benshi n'uno munsi turafise umutumire adasanzwe uwo mutumire ndatsikatamwara mwiteze ariko mukanya muraza kumubona numutumire ashima Imana ku byo Yesu yamukoreye arashima Imana gose mu mutima wiwe avuga ati ibyo Yesu yankoreye naje reka ndabivuge reka ndabisangize na bene data bakijijwe canke badakijijwe kugira ngo bibashoboze gushobora gushimira Umwami Yesu nabo nyene canke n'abataramwizigira canke abataramwizera bashobore kumuhindukirira nawe si wundi turamwakira ni mukanya umeze neza karibu yego turaho uno munsi nkuko nari nabibabwiye umutumire wacu yashitse kuba muzi no kuba tamumenye turashaka atangure yidondora turi kumwe nandi muri kino kiganiro cacu twatewe itekananda muri kumwe na Sabiyumva Frederic Sabiyumva Frederic ninde kuba tamuzi Sabiyumva Frederic no mukinyi w'umupira w'amaguru nkaba nabigize umwuga abangina football professionnel football professionnel si babakinyi bose tubona mu kibuga canke baba bisigura iki abo biratandukanye ko football professionnel ni kuvuga ngo navuze ibintu bagize umwuga ça veut dire yuko n'umwuga wawe uba wacaguye nk'abankinira hanze y'igihugu nk'abankina muri Sweden yanatambuye gukinira ngaha ndonga amahirwe Imana igira neza chamba professionnel cyangwa kina hanze mbega Sabiyumva Frederic yoba yakuza kijijwe n'umunsi muje kutubwira ibintu ndaza abantu benshi bakora dukurikira bavuga bati besha akomba avuga iki wakuze kijijwe wakuze usenga byagenda gute mu buzima bwawe ku by'ukuri nkikura ibyo gukizwa na jonarinzi kuko navukiye mu muryango w'abakatolika nasangira kuri Saint Michel kenshi kuko niho nize école primaire so umva nakuze ivyagakiza atavyonzi nari nzi gusa ko no mu katolika nkaja mu misa ngasenga nk'abandi bantu Imana wasenga turizigiye ko ari Imana inyene senga no munsi nubwo utari bwayimenye gose ngo menye ivyayo no munsi rero dushaka kumva bega Frederic ni iki camuzanye hano hantu n'umunsi yaje kubwira iki abantu bose ko baradukurikira bari mu mpande nyinshi z'igihugu n'imwisi yose waje kubabwira iki ku by'ukuri naje kubabwira iby'Imana yankoreye ibyiza Imana yangiriye mu buzima bwanje nimba je magaze ngaho no munsi ni kubera urukundo rw'Imana ni kubera ubushobozi bw'Imana Imana yangiriye neza so kuri ivyo rero ni ngaha kugira ndababwire iby'Imana yangiriye ibyiza Imana yangiriye aho Imana yankuye nahingejeje kuko Imana igira neza yaratabaye ubuzima bwanje nari narapfuye mugabo Imana igira neza amen no munsi Imana yakugiriye neza rero turashaka kumva bega yakugiriye neza igukuye kera warinde utaragirwa neza kera naragirwa neza nari umuntu nyene asanzwe nabwo nari muzi Yesu naho nasenga buri munsi mugabo igihe naciye mu ngorane nyinshi naraciye mu ngorane nyinshi cyane muri akazi kacu k'umupira hari ingorane nyinshi zitandukanye urumva abantu ducamo kuko akazi kacu n'akazi katoroshe so kuri izo mpamvu rero nicyo gituma naciye mu bikomeye cyane gushika aho mpura n'Umwami Yesu Kristo arazangirira neza mu buzima bwacu wahuye n'iki nahuye n'ingorane zitandukanye cyane z'amagara kuko je ndibuka neza karere yanjye vraiment yatanguye neza ndatangura umupira ngaha baransolicita mva mu gihugu cy'u Burundi nja muri Afrika y'Epfo natogiye kino mu competition ya CHAN muri 2014 hama hajije 2014 cyandonga chance kuko competition yabereye hariya nyene ndonga chance yo kugugwa hari no mu gutwa Jomo Cosmos umva ndakina muri Jomo Cosmos imyaka itari mike ibintu byose bigenda neza
ndakina baransolicita kandi n'indi ekipe yitwa Chipa United nyine muri Afrika y'Epfo irangura mba muri Jomo Cosmos nyina muri Chipa United mvuye muri Chipa United n'ibintu byose byagenda neza hama duhejeje mvindi muri Chipa United nyine turi qualifier Burundi equipe nationale muri Coupe d'Afrique des Nations Unies hari jyana mbega hari muri 2019 yabere muri Egypte ndibuka ko abarundi twararyohewe cyane gose twararirimbye mwibarabara asho Burundi bwose n'utaruzi ibyabaye n'utakurikirana iby'umupira w'amaguru icyo gihe yahabaze mbega n'ibiki bibaye umva icyo gihe umuntu wese mu Burundi yarazi bibaye kubera bwari bwa mbere tukafye muri Coupe d'Afrique des Nations mbega ukiri ngaho nyene nashaka kumenya wagiye gute mu ntamba mu rugamba munamba mu rugamba urumva natangiye kuja mu namba mu rugamba nkiri muto kuko igihe naheza ngaha umwaka wa nyuma avaye ko nja muri Afrika y'Epfo niyo natangiye kuba sollicité niyo babona ko mfise talent baratangura kunsolita kuza baramamagara muri équipe nationale Okay, hanyuma muri iyo coupe mumaze kuba qualifié ubuzima bwo mu mupira w'amaguru bwavuye bandanya ngote ku by'ukuri ubuzima bwanjye bwari rumeze neza turagenda muri Coupe d'Afrique turakina Coupe d'Afrique igenda neza nakinya mu match yose byagenze neza nawe tutaronse amahirwe yo kubandanya mu phase de poule mugaje ku bwanje nahani mpagaze neza mu match nakinye neza gushika aho duweza Coupe d'Afrique hama rero cyasubira muri equipe yanje muri Chipa United subiye hariya rero niyo naciye ntangura kugira ingorane urumva ndatangura kugira ingorane ndatangura kugira imvune ngenda kwa muganga bambwira ni twe nta ngorane tubona bavuga ati gute tangorane mubona kandi je numva nameze neza numva amaguru vyanka bavuga ati turagenda amaskanere bavuga ati nta ngorane tubona ariko peut-être no kuruha kubera uvuye muri mu ma competition ya Afrika ruhuka kumbure bizohera ndaruhuka haraye ukwezi kwa kabiri ndagaruka ukwezi kwa kabiri ngarutse kandi ndakina kandi ndiko ndakina bigasubira kandi niyumvira mbega ibintu ko bigaruka nibikiko jewe nari maze imyaka myinshi nkina atamvune nyinshi ngira kwa kugira imvune mu mupira w'amaguru ni ibintu bisanzwe muga ibyo wanje aho byari bitangarije ni kubera naja kubaganga ibiboneke urumva urumva ngagenda kandi kubaganga nibiboneke umva nakino kwezi kumwe mezi abiri nkaba hanze amezi 3 urumva byari ibintu babaje cyane ngiye kwa muganga bakaraba bakagira ecography bakandaba kuguru bakaraba ku mugongo ntihagiye ikintu nakimwe babona bugati wowe umeze neza nta kibazo nakimufise none gute udakina umabone babitahura uko byari ibintu bisiga ubwenge kandi byari bigoye no gusigura hama bandanya gucyo muri Chipa United ngwana ko nyene polipole nkina amezi abiri nkino ukwezi kumwe ayandi mezi ndi hanze umva nabandi in and off urumva bifata umwanya kwe byafashe imyaka 2 gushikana aho equipe nakina mu Chipa United bavuga nino nibishoboka kubandanya basezeranya naho kuko dukina umukinyi aguma akina so wewe ko muri hanze umwanya wose gumuvana kuvunagurika umwanya wose nakuri muratubabarira turaja hamwe turumvikana kugira duhagarika amasezerano niyo equipe turumvikana nyine turatandukanye hama iyo equipe ko yari ahantu bita Port Elizabeth muri indi ville cyasubira muri Villa Johannesburg aho naba muri Afrika y'Epfo muri Villa Johannesburg kugira ndabukuno nipanga kandi gushasha urumva kugira karere aranje ndabikwibandana hama rero nanje navuga ati none ko mfise umugore mfise abana none no baho gute nakina kandi ariyo kazi kanje cyane vuya none nora kandi kazi nkoriki nje mu bindi nkoriki yego nayize amashure nareje humanité urumva université nayagarise mu mwaka wa 2 igihe naja muri Afrika y'Epfo mugabo sinawe umwanya wo kubandanya kubera akazi k'umupira kari kenshi urumva cyavuga ni none mpagarika umupira cyabigenda gute cyavuga ni oya reka nanje niruke atangura kwiruka nivuza kuko ngiye kwa muganga bambwiye ati ntangurane babona urumva cyanangura rero kwiruka ngenda mu baganga bamvura bakoresha imiti y'ikirundi bavuze yuko bifasha kuko numva amaguru byanga ko niruka umugongo sinicara umva ninjiye mu kibuga sinatera umupira ngo uve ngango ubyushike hajya hanya numva vyanse kandi karoho rutera kandi nawe utera ngabashikana kure mugabo kubera umengo ni ibintu byari mu maguru bifata amaguru umva sinatera umupira ngo ndawurenze hajya
naho niruka siniruka ijana ku ijana cyamvuga ni no bino bintu ni ibintu bisanzwe ndatangura ndiruka miti y'ikirundi kwivuza baramvura biranka cyamvuga ni no ko byanse miti y'ikirundi reka ndondera abandi baganga babizi gusumba ndagenda kurondera abandi baganga bo bita abafumu ndagenda kubarondera sinagiye muri Kongo ngenda muri Tanzania nagiye ahantu henshi haba kugira urabe ko byokunda ndabe ko vyokunda kugira nanje kariranje bandanye urumva nashiye mu bintu bikomeye cyane nshaka kumva ukiri kuraja muri aba baganga abapfumu wari wumva umerewe gute mu mutima ku vy'ukuri ni hamwe nyene umuntu ku vy'ukuri naho nabikora n'ivyanjohera kuko umva je gusa ico nashaka gukira mbandanye karere yanje urumva kuko naho nyene nivyo nagenderamo navuga ni reka nje nivuze kanivuze hama ngira ubuzima bwanje bubandanye urumva kuko rero kwivuza rero mugabo bijya bintu ujamo bini ngorane bini ngaruka nyinshi kuko bijya bintu ugiye mu afise ama condition urumva ugiye gushaka ikiya par exemple rero nagiye ko kubwira ni ngo nimba ushaka ko bihera ugira iki mama hera ngana uku nuku urumva kandi mama hera ngana uku nuku nuzogira iki niki urumva kugira ibintu bya bisubire mu buryo nanje ngacavuga ati naca ndabyubahiriza ko nashaka karera nje bandanye ngaca ngenda ebana ngafata amayo turuhera twanje twose narifize ngamuhereza urumva hama kandi agacambwira ati nuzokora iki niki hama nanje ngagenda ngakora ivyansavye singira ivyo yangize ati akiri inyo zo gusiga ku maguru uzozuragira gutya uzozura imasa urumva ndabikoze ndizera yuko ashongiye gukira no waravyizera ukavuga uti ndakide hanga mu kanya ndakira je ngene yabimbwira ngene yabinkorera nabona yuko vraiment ahangiye gukira ngiye gusubira muri ya forme kubera cyo gihe namugunda ari mfise navuga ati ngiye kuya forme tangura kugira entraînement za jenyene ndiko ndagira jenyene nimenyereza mugabo ngira ndongo umugwi ushaka kusinya ushaka kuma contrat cyaca bigaruka kandi wacha sura kwa bara maguru acha sura kandi ko barakujya nyene none nkiyumvira none ko barambye ko vyaheze gute bisubiye kandi basubira ngamukontakta wa muntu bana ko ibintu wambye ko vyaheze nako bigaruza urumva cyatangura kubwira ibindi bintu urumva ukoresheje nabi wagize kunuku urumva acamvuga ni no wambye ko vyaheze urumva ngacavuga ati reka ndondera ubundi basi kumbura abizi gusumburiya ngacangenda ngarondera ubundi umuntu yomfasha urumva nawe nyene tukagerageza uko nyene aramvura urumva nawe anyizira ko ashaha vyaheze ngenda rero ikindi umupira w'amaguru tagenda ngoma ndonge equipe kandi cyo genda ibuka naronse kwanza sinaronse equipe yo muri Afrika naronse equipe yo muri Turki numva bariko barabamagara bandondera bambwira ati turagukeneye kuko nari mfise profile nziza nakina muri equipe nationale na setukira igihugu urumva ama equipe menshi yarandondera canca iyo baramba contrat barandungikira demande de visa genda kurondera visa muri Afrika y'Epfo ngiye kurondera visa baranyima banyangira visa kandi nibambwira igituma banyanyiye kuma visa hama hari bavuga ati no nimba bakwange ngaho genda basi wanyu mu Burundi none uri Murundi nivyo mere gusaba visa wanyu navuga cyangenda cyangenda ngaye Bujumbura ndagira kandi demande visa umva equipe irandungikira byose toutes les documents zikenewe ziri nécessaire equipe irandungikira ndasaba visa avuga ati genda garuka après des jours ngaruse baranyima visa kandi na kimwe bambubwiye ati ko tukumye visa barazi bakumye visa barakubwiye ati tukumye visa kubera iki mugagenda na kimwe bambwiye cyavuga none ngiye kubuhana tavuga nta kundi reka sibe muri Afrika y'Epfo sanga umugore n'abana kuko niyo twari tuba ndafata indege ndasubira ino kandi tavuga nongere tunagize byose biranga na visa ndayibuze tavuga ati reka basi ndondere equipe yo ngaha nyene mbe ndakina anatanda dindire nanizo hanze mugana naranca mvuye hari yanye nje muri Afrika y'Epfo ndonginde equipe y'umu entraîneur yankunda urumva arambwira ni ingo wewe na equipe office guza ta equipe office ingo jewe ndagusolicite muri equipe yanje tugusinye kuko ndazi icyo ushoboye ndazi ingene rubukinyi uhambaye kuri equipe yacu urumva aramamagara ndagenda iwiwe avuga ati ndakurantire umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ambwira ati urazi rero nawe bizantire mu makanje bigenze neza icyo ndagusaba rero uzoze ku munsi w'ejo kuko turafise akamatch urumva match amicale president yazobari ahamani president yabanega ni kukubona gusa mu kibuga ama chitu gusi ndagenda muhira
vuga ni ejo ngiye kuronka kontra ndabwira madame ejo kontra turayironse ngiye muhira byose mu gatondo haha navyuse umubiri wose ugwaye vuga ko je najyamye neza numva imbeho nyinshi numva umutwe umeneka numva mbika ngwaye iki ko je naraye neza vuga turibesha tu hirya match ndayikina ngenda kuri match ngiye kuri match sinari meze neza vuga ndagerageza ndi kaza gatoya ngenda mu kibuga ngiye mu kibuga rero eba ndatera umupira wa kabiri nayo umutwe umengo wagomba upasuke yumva ibintu biki vraiment ndagerageza ndaheza mita ya mbere mugabo numvise wapi ndushe cyane gose mubiri wose nk'umuntu yarakubitwa ndavuga oya ibintu bibaho ndasaba ko ngombo hama president yajya baraba disappointed bavuga ati umuntu agomba kumusinya mugatubona atashaka gukina kuko sinari meze neza en fait kandi abandi ntibabibona babona umenga ni mutabishaka babona ko arije nabishaka urumva kumbe naje ndabishaka bimwe bibi hama biranga uko nyine ndataha president banko tusamugara mu ijoro avuga ati désolé ndishobora gusinya kuko president yabonye umengo nabishaka nabwiye ko nari ngwaye urumva nuko avuga ati no urumva president sinamusubira ko wari ugwaye jeje nabwiye kumeze neza je kuraba none rabyabaye umva iyo diri bifuye gutyo cyamvuga ni none ko ibintu bimbaye gutya ubuzima bwanje buranze nagerageje byose biranze kandi igitangaje rero ni vyanse umunsi kurikira nacinkira narinze kuja kwa muganga narinze kunywa imiti ndiyumvira bijya ibintu byaje umunsi umwe gusa umva ivyo bintu bibonye ko ngomba nonke occasion yo kuronka contrat niyo vyaca biza birumva kuko ahantu hose nagenda naboneka nabi nkaraba n'igikundiro nabifise mu bantu ingine caciye kimpindukira ibintu byose byamera nabi sinabitahura en fait cyavuga ni none mana agomba naragenda gusenga naho nagendera muri ivyo bintu naragenda gusenga ari eglise ya katolika hari yanye muri Johannesburg naba nari dufise eglise ya katolika najya gusenga ko misi yose chaque gitondo nagenda imisa ya mbere ngasenga urumva kujya nyene bisanzwe nkuko abandi basenga mugabo binibikunde mugabo naho nasenga naragenda no kwifashisha pembeni naja mu bafumu no muri Afrika y'Epfo hariyo n'abandi bafumu narondeye baramfasha bambwiye kikatubwira ukunya abaprofete benshi bambwiye ati ngo ugiye gukina ngo ugiye ebane etwari yawe igiye kuduga ebane ugiye kuba umukinyi w'igitangaza ndafata amahera menshi cyane ndabamvuga ati ngiye kuba igitangaza mugabo ngomba ndongi diri kandi yo gukina kacibigaga kujya nyene kandi rero byaza nabi kuko byaje gushobora kwica umuntu kuko ibintu byamfata ibaze sinajyana mu ijoro ryose numva ibintu bigendagenda mu mubiri wanje madame we nari musukira akambwira ni wowe urazi biragoye ibintu bigenda mu muntu w'umuntu ubona nabi ntiyabitahura ndamubwira ati madame je numva wapi madame akajya ngaho sinajya mu ijoro ryose ntajyamye nawe niyajyama kuko sinaronga nawe niyaronga amahoro mva akavyuka asanga afize ijoro bakaraba ndiko ndakanura avuga no kutajyama nabwira nibikunda ko njyama umva nararankanuye imisi yose nararankanuye umugongo urazi umuntu yajyamye mu gitondo yajyamye mu joro ubyuse mu gitondo uvyuka umwumva warose je byuse rero mvye kumengo bankubise umubiri wose umva umugongo wapi umengo nakubise umubiri wose aca mvuga none bino bintu nibiki ndasubira ku muganga baragira amakavi baragira amaradio ndagira ama x-ray ajya ama examen yose abaho kugira ndabikwa bingurana baranyereka ama resulta bavuga ati you are perfect fine ibintu byose bimeze neza na kibazo niki office cyangwa madame none ibintu ko bidashaka tubandanya none tukire gute akundi je kariyere umupira yanje bana yo garukira ngaha kuko no twobaho gute tumaze ameza ngaha atakazi dufise tubaho gute dufise abana tuza kubaho gute madame nabwiye ati reka turabe rero twokuyungunganya kugira turabe ko twobaho twatangwa kurondera amashop muri Afrika y'Epfo tubutike turabe aho twondandaza utuntu rero kitangaje rero n'utwo tubutike ni twaturonka abandi bararonka twe twaronka mu bintu byacu byose byari byugaye en fait tout simplement twaragenda tukarondera ahantu shop nyene tukavugana ati twe tukanafata ishop nuko bakatwangira mugabo abandi bakaronka tukavuga none
na shop turabuze mbega ibintu ntibigabasha kavuga ati reka turondera ahandi tugumane dupiganisha turabe ko twobaho turondera shop turangura utuntu dushiremo ubuzima bwandare ko by'umupira wawo mbona byanze naje nyene ni byakomeza cyangwa none mbaye wanjye ticana madame turabaza none ubuzima bwacu tugiye kuba abandi aba bana tuzobagaburira gute bazoja ku ishure gute cyangwa ni madame aho rero hari muri 2022 nibagiye neza 2022 hari mu kwezi kwa gatandatu twicana madame turavuga ngo ati cekari yanje ngiye kwiheba kuko ibiro byanse sinkikina sinkiruka umugongo wanse nubona ukuntu nicaye ku wundi sinicara ku minota 10 acha numva umugongo wose urushe umva naca ngenda nkaryama umva ibintu byose nakora njyana cavuga none ubu ubuzima nzobaho uko nibikunda nibishoboka ngiye kwa muganga ntibatore ikintu na kimwe ndonde abafumu abaganga abafumu bose nta muntu nagiye ko uwo bandangira wese nziko ashoboye naramujako mugabo ntihagire icyo bimarira ntihagire icyo bivamo cyamvuga madame rero mufate decision kandi decision mufate ni decision mufate ubuzima bwanje kuko nariruse muri byinshi twarondere henshi ari ahantu hamwe naragerageza reka ndahagerageza ndabe kuko numva bahavuga bahavuga cyamvuga reka je ndahagerageze kandi decision mufate ni decision nazo subira inyuma kuko nagerageje byose byanse reka tugerageze kuko niyo decision yonyene mbona yomfasha mu buzima bwanje Antire tukiri ngaho nyene iyo uvuze ayo majambo twashobora kumenya mbega hari uwundi muntu imbere yaho yigeze kubwira ibijanye n'iyo decision canke wavuze uti ngo mafate ibyo mpora numva ngeragereza nanje abandi bahora bageragereza ku by'ukuri jege nawe muri Afrika y'Epfo narasenga kuko hari eglise yari impande muhira y'abaprotestant ya Chris Embassy y'umunigere umwe yitwa Chris Olakilome so urumva iyo eglise ko yari hafi yo muhira twagenda gusenga muri katolika mugabo iyo ducerewe twacha tuvugani umwanya uragiye kuri katolika ni kure reka dusengere ngaha hafi yo muhira twacha tugenda muri yo eglise ya Chris Embassy y'abaprotestant tugiye hajya anye ni kuri baravuga ubutumwa bwa Yesu baratubwira ibyo mugendera munsi vyiza ni muhindukira umwami urumva twaragenda misi yose mugabo ntacyo vyambwira urumva ntacyo mugabo narabyumva mugabo ntacyo bambwira baraduha n'ubutumwa bwiza avuga ati nimukurikire Yesu n'ibintu byabo bitagenda neza nimukurikire Yesu yarashoboye Yesu arakiza Yesu aratabara urumva Yesu n'umuvyeyi urumva yose narabyumva mugabo nawe ukibandaniriza muri bya bindi nyene ndamwe byanje kujya nyene bisanzwe bikugoye ukagenda mu mfumo nkagenda mu byanje hariya nifasha urumva tusa igero nafashe iyo decision avuga ati afashe decision ko nama numva bivuga sinzi ikintu canje muri jewe cyavuga ati ambwiye madame ndamwicarika ambwiye madame je ngufate decision ni yamenye decision ya ambwiye je ngufate decision madame yari yagitangira ubwoba avuga ati umuntu agomba yahure urumva yari kubyukuri yagize ubwoba razi cyo naciye nkora naciye njya mu kabati ndagenda mu kabati ahantu hose nzi ko hari ikintu bamaye cyo kwifashisha yaba ibyo kwisiga yaba ibyo kurya yaba ibyo koga yaba ibyo kugira iki ndagenda mu kabati hose ndazunguruka inzu yose ndakura bijya bintu byose ndabishira ku mucanga ndabiturira byose ibyo bafumu bamaye ndabiturira byose tambwiye madame babo bino byose ndabituriye ndavuga ni Imana ndazi kwishoboye naragerageje hose biranga ubu rero ngiye kugerageza Imana kandi ndazi ko Imana ishoboye kuko ingene nama ndamumva uwo Yesu wavuga ingene nama numva byo wavuga je ndizeye ko ashoboye ndabiturira byose ndabishaka ku mucanga cyo gihe sinzo kugenda nzi umunsi nzo kugenda bibagira hari samedi hari kwa gatandatu ndabitura vers 17 ndabiturira hama buke ari dimanche tujya gusenga nyene kujya bisanzwe mugabo iyo samedi nyene naciye mbyuka mu joro saa 6 z'ijoro mbyuze saa 6 z'ijoro gusenga wari usanzwe usenga nari nsanzwe gusenga bisanzwe wari uzi gusenga
sinavyuka n'umunsi wa rimwe ngo senge saa sita z'ijoro. Yeah. Oya, naye senga nyene bisanzwe kugira abandi basenga, kandi muhira sinasenga kenshi, nasenga dimanche ngiye gusenga. Urumva? Uyu munsi rero cyamfata decision yo kuvyuka saa sita z'ijoro kugira senge. Nasenga Imana, mvuga Imana ni wamari kariyeri, ni wamari itara. Kuvyukuri sinasenze priere irenga iminota 10. Nasenze priere y'amajambo makeya cyane abaho. Mvuga Imana ni wamari kariyeri yanjye, ni wamari talent yo kwimupira. Urumva ni waneguriye, ni uzi ivyo waneguriye. Nimba wapanze yuko kariyeri yanjye herera ngaha, cyenda vyemeye. Mugabo nimba utapanze ko kariyeri yanjye herera ngaha, ndazi urafise ubushobozi bwo kunkiza kandi nkabandanya nkina. Kuko ndizeye ko ufise ubwo bushobozi. Nimba ari ukuboko k'umuntu nako kwavuze ati je ngarukire ngaha, ndazi ko bidashobora gukunda kuko ntufise ijambo rya nyuma. Urumva? Maze kw'iryo sengesho cyambyuka ari dimanche, turitegura na madame tugenda kuja gusengera kuri ya eglise ya Christ Embassy y'abandi y'umuhira. Tugiye hajya na madame turasenga kuko iyo eglise kenshi barakunda kubaza bande bashasha igihe hajya abanyene bahejeje service misa baca baza bande bashasha baje kudutemberera kugira tubaramutse. Bamwe abantu baduze intoki, je sinari mushasha ko je nasengera hajya. Hama baca barabaza kandi ni bande bataramwakira Yesu umwami n'umukiza. Nasanze nahagurutse, nazi n'ingene vyagenze. Nasanze nahagurutse, madame yari yicaye iruhande yanje gutya hano, arandaba gutya hano, aratangara nawe nyene. Kandi iryo jambo bararivuga mu misa imisi yose nasengera hano. Ni bande batarakira umwami n'umukiza. Mugasi nawe bwahaguruka. Muga icugiye nasanze nahagurutse. Baca bavuga ati nimuze ngaho imbere musubira no majambo yuko twakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwacu. Kuva no munsi ubuzima bwanjye ndabahaye Yesu akabarogiye kubuyobora. Mejeje ngaho automatiquement meje kuvuga amajambo, narumvise umunezero cyane muri jewe. Numvise amahoro atagira uko angana. Umengo hari ikintu cinjiye mu mutima wanje kizana umutekano. Numva naciye numva nuje, numva umengo zangorane zose ziraheze. Hari ijambo nasubiyemo, naciye ndarusubiramo jewe mu mutima wanje vuga ati ubuzima bwanje kuva no munsi ni Yesu niwe agiye kubuyobora. Ntabwo ari jewe kandi ni Yesu. Ico kintu cyaramaye confiance muri jewe, mbona yuko atari jewe mu buzima bwanje, ni urebo nakiri jewe, ni Yesu niwe atugiye kuyobora ubuzima bwanje. Wow, numva sose ndyohewe na madame we yarasanze akijijwe. Urumva yasanze akijijwe. Mugabo uraza abagabo bijyanye tuguma twigira kubwira ati gira uku naho mugabo akavuga ati reka shawe navyuzi ubuzima bugenda uku. Urumva wewe yaramanura cyane ambwira dusenge izera Imana, bijya byose naca mu bikomeye vyanse avuga ati reka dusenge twizera Imana, reka turondere mu pasteur dufasha gusengera tayo ko vyohera. Urumva uraza abagabo mwe tumeze tuguma twigira reka nawe pasteur banyu wa farsere namwe. Urumva yara makuraje vraiment mugabo burya umwanya umwe abagore tuwumvira. Urumva mugabo igihe nafatiye decision yararyoye cyane, yumvise umunezero udasanzwe. Hama turasohoka tuhejeje imisa nankmakiriye Yesu, ubuzima bwanjye bubaye bushasha. Ndasohoka nsohose umuryango rero cyane nkapere, narasohoka umuryango tout juste donc apere yande yumu agent umwe gucyanye muri Afrika y'Epfo avuga ati ari abantu barako barakurondera kandi barakurungikiye na kontra. Rero nababwiye yuko wewe bagukeneye, mugabo bobo ntibanyemera ivyo ndiko ndakubwira kuko mu agent ava yuko noriyo decision yari yandungikiye kontra, yambye ko afise equipe yo muri Sweden kwirandondera. Mugabo yo kontra yarahindukiye kuri telefone nayo nuguruye kuko sinashaka kugenda kuko nabona je hariya gukora iki ko jewe nashobora kwiruka, nashobora gukina umugongo wanje ko vyanse. Umva ndamwankira yuko shobora kugenda hariya. Aguma telefone aravuga ati ndamubwije ukuri jewe sinkeneye kugenda hariya kandi mbabarire sinshobora kugenda hariya. None akiyumvira n'umuntu ko atakipa afise, yaririra misi yo kuja Buraya. None ubu waronse equipe Buraya aranse kugenda, yaguma telefone avuga ati sinkeneye kugenda. Aranukiya kontra equipe yandungikiye muri telefone yanje ndayiraba nayo nuguruye. Ambwira ati
iyi ekipe yakurungikiye na kontra mugabo uranse kuyigura da mugabo rero icyo gihe rero tuvuye mu misa arasubira telefone ambwira ni babarira ndazi kudashaka kugenda mugabo bano bantu bambujije amahoro nibizera ko je nawe tuvugana ingo basubibwirire yuko udakeneye kugenda cyamvuga ni naco bitwaye ndabwira ati okay wewe babwire panga amasaha tubonana avuga ati no musi nyene ndabamagara kuri video ubibwirire kudashaka kugenda gukina hari wabo babone yuko je nariko ndabesha cyamuhaje avuga ati aragenda arabamagara turagira meeting ya saa 9 ndagira ngo madame Amerika we taha n'abana je ngiye n'umugabo ngiye gukora reunion n'ijya equipe yari turagenda nyene barugura kuri laptop tuvugana kuri Zoom turabonana bugure laptop gucya sanga toute l'équipe entraîneur principal entraîneur adjoint entraîneur de physique directeur de l'équipe sanga équipe yose bari kujya video barambwira uni entraîneur principal uni directeur uni naka muri équipe ndatangara aba bantu bose kuri video kubera jewe wow ndabumviriza baratangura barambwira sije natangiye mvuga baratangura barambwira twebwe tugushaka wewe ko twabonye kuri umukinnyi mwiza ukinira igihugu urumva ukinira ama equipe menshi banyereka ama video aho ama equipe nakiniyemwo baranyereka bavuga ati twe turakunda zino karite zawe kandi ushaka gukina anye hagati muri aba defenseur babiri urumva kuko twabonye kubishoboye ufite ama karite ya naya urumva nico gituma tugushaka umva batubwiye kutabikeneye rero twavuze ati reka twibarize amasomo yandi utubwiye kutabikeneye mugatwe turagushaka kandi cyane kandi vuba hashoboka bamaze kunyereka ingene ama plan ama video yanje n'ingene bashaka n'ingene nkina ahubwo abantu barafashe umwanya kwe wo kunyiyumvira barafashe kanya kabisa kabo kugira banyitije neza umva babinyeretse navuze wow bazi ikintu naciye ndababwira naciye ndababaza nababajije ni kontra iri he bashavuga ati kontra twarayikundikiye desemena aba urayifise ndambwira ni kontra warayinukiye mugana we nigeze nsoma bacavuga ati nta kibazo turashobora kugenda gupretinga izindi tukuzanira barazana kontra ndaraba kontra sinigeze ndayisoma ndababwira ati munyerekano sinya bavuga ati no banza usome ibiki n'ibindi navuga ati nimunyereke ahantu sinya sinarize no gusoma kontra tu peux imaginer ndafata kontra ndasinya iyo kontra y'equipe yo muri Sweden equipe ngira mu Burundi ndasinya ndaheza turavuga ni merci ibintu byose bigenze neza ndarose kontra ndafata kontra yanje ngenda muhira Chise muhira nabwiye madame nasinye contrat madame araryoherwa ko madame arayifuza nigiye bandukiye contrat bwa mbere madame avuga ati itore none nacuhombye nacuza guhomba urumva nawe ugenda bikanka nacuza guhomba we isinya abantu bakurungiye contrat kandi wifuza kugenda buraya none buraya barakuzaniye contrat muhira kandi contrat ije umaze amezi angahe udakina urabyumva none ifase kwitora ntamwangira mugaye cyo genda mbwira ati ya contrat rero warumbwira nayisinya avuga ati reka turabera birimo muri kontra ngiye gusoma kontra yo muri kontra mama sha iyo ndayisoma sinari kuyisinya nakubwije ko iyo ndayisoma sinari kuyisinya kumbe kontra yari amezi abiri iyumvire kontra yari amezi abiri equipe rero yagomba ikoroke mu cyicaro cya gatatu yari mu cyicaro cya kabiri equipe yari ya 15 muri equipe 16 kandi muri zo equipe hakoroka zibiri ya 15 n'iya 16 hama ya 13 n'iya 14 zikina playoff kuhiganiro gusigara mu cyicaro cya kabiri sanga equipe ni ya 15 kandi sigaje match zitandatu kugira ikoroke umva iyo kontra nayisinye yari amezi abiri ya match atandatu yari mu mezi abiri kuko ajya mu matatu byavuga kontra avuga gutya equipe ikorotse yacha birangira ngaho cyasubira iwacu mugabo equipe tugerageje ku mu cyicaro cya kabiri bacha banyongera umwaka wundi ukinira equipe cyangwa madame na kontra amezi abiri none tubigenze gute kontra amezi abiri baravuga ati nakundi tumaze kwisinya
muga muri kontra ikintu ciza bashizemo cyaduha agahengwe kuko baci bashiramo yuko ekipe niyagira agenda neza iyo myaka ibiri iyo aya mezi abiri nitwa ekipe nitwashobora kuba mu cicaro cya mbere mu cicaro cya kabiri baca bazana famille yaje tukaja kubana kandi umugore wanje baca mu akazi byanditse ko muri kontra umuvyo byaje muri kontra deja famille kuzokizana nanje n'umugore waca mu akazi ugati okay kandi ikintu cyaje kima mahoro kandi naca niyumvira none ibintu byose tukwache niyumvira ibintu byose ko bibaye ukuntu none hari yazogenda gukina gute ku mugongo amaguru bitameze neza urumva mugabo nibutse yuko ubuzima bwanje watari jewe ari Yesu umva naca mbira umutima wanje naca mvuga ati nimba nashobora gushikora si jewe kuko iyo ndayisoma sinari kuyisiba mugabo ngiye kwiraba umutima wanje cyutubuza mvuga ati ubwo si jewe ubu ni Yesu nari kuyoba ubuzima bwanje takibaga procédure de visa atanga procédure de visa ndibuka nagize ngo visa muri Turkiya inshuro zibiri birana mugabo iyo procédure de visa nagize ngaho onye baragira kuko byasaba yuko ngenda vuba bishoboka kuko umva ekipe hayisiga match 6 umva hari mu kwicenda kuko hari championnat zera muri November hari mu kwicenda washaka ko ngenda akirikare kugenda bafasha hama turagenda demande visa boko visa zibura kenshi zifata umwanya bavuga ati umva basaba yuko bagira basaba abaloya babita abavoka byasaba ko bica mu bavoka kugira basabe banyaruse visa yanje ngende akirikare kugira bafasha hama ekipe hari yandika lettre iyo mukandika lettre yandikira abantu ambassade kugira bame visa icaje kunangaza byajyanitse muri iyo lettre banditse muri lettre yuko ivuga ni nukuri turabasavye uyu mukinyi twizeye kandi n'umukinyi dushaka kugira aze arukora umugwi wacu uko umukoroka icicaro uko umugwi wacu ukorotse tuzomba amahera menshi cyane kandi umukinyi arashoboye niwe aje kurukura ekipe yacu ni kuri byo mpamvu rero tubasavye muhe visa hakiri kare ko dusigaje match 6 kandi ekipe iri mu gukoroka ni mu muhe visa kuko ataje ekipe irashobora gukoroka kandi zoca tugomba amahera menshi cyane biretse bahendukiye ndayisoma maze kuyisoma ngavuga ati yaba muzi umuntu ubwo muravuga ko agiye kurokora ekipe aho no mu wapi numva ku mugongo wapi urumva mugabo cyakina kubwira muri jewe ko ubuzima bwanjye atari jewe ari Yesu naca ndemba vuga ati si jewe nimba wacu kuvyandika muri iyi lettre no kuvuga ko ngo bagiye reka je nizere Yesu ndazi ko agiye kuko na kare contrat si je nayisi niwe yatumye ndayisi none reka ndamwevura gume yitwara ndafanya ari ndatura kuri ambassade bana ambassade ni bane beje fra mbanda no visa papa no visa ditegura nagenda manayi maza meza nagenda entraînement kuko ni ruse no muguruzya hasi mugongo hasi ni ruse 10 minutes omengo ngisa amasaha 3 iminota 10 gusa ndiko ndagira jogging wamengo ngiza amasaha 3 chambuga no none ndazo ndari muri Sweden mugavuga ati ndizera Imana reka negura ibinda panga utuntu twanje twose voyage ukashaka kuzajya ndabandate hama uhari no munsi asigaye imisi ibiri kugira ngende cyicaye muri sana madame ndambwira madame hari nimero y'umupasiteri bakurukiye wewe urambwira kugira ngo batumvise yuko asengeranira abantu bagakira none ufise nimero yiwe dejour ava ko ngenda kandi iyo nimero tozironse iyo nimero baziduhaye demo ava mugasi nashase kumwumviriza mugani cyane sinzi ikintu cyaje muri jana mugati bashaka kumaza nimero madame katego ndazifise araziguha uraha ndazigazima arazima pasteur yabadirba jana muri Johannesburg kuko diriba na Johannesburg ni ndugendo kwa masaa 3 na masaa 3 n'umuduga n'indege n'iminota 45 madame telefona ndabwira pastor jewe nizo kunuko mfise kibazo kunuko umugongo w'amaguru kandi nkaba n'umukinnyi w'umupira umva niyo karere yanje niko kazi kanje rero narose equipe Solicita yo muri Sweden mugabo nakomeze neza urumva rero nagomba mu sengere kugira ngende meze neza
ndamusigurira vyose abwira ndamusigira igituma ibintu byaje gute ndatangwa ndamusigurira ukuntu ahora nkina neza biratangura biraza kumfata pole pole ingene bijyanire kariyere yanje ndamubwira byose kabisa do a z ivyo naciye mu vyose pastor avuga ati byo birakomeye mugabwa ntugira ikibazo reka genda bisengere ndagushe mu masengesho ejo zanagomba kudoga turajyama mu gatondo arantelefona saa 3 ambwira rero urazi nufise urugendo ku munsi w'ejo ndagusaba ikintu muzogende ku munsi w'ejo babasabe wewe baguye iminsi 3 wewe uze ino wanje deriba ndagusengere urumva dusengane hama izi iminsi 3 uzocugenda hama jeje ngaho nda telefone ya equipe yo muri Sweden ndabwira ni please mwashaka kumfasha ndafise utumoma ntunganye ava yuko nza kumfisa umuryango bifuko ntunganye tuntu tumwe mu minsi mikeya bavuga ati nta kibazo turabitahura nibitegure wo tugenda tugira tike ndabwira tike muri 4 jours urumva bacha okay sawa nta kibazo baragira tike muri 4 jours hama naje uwo munsi nditegura tavuga na pastor ngo ati jeje ngo mandondere tike mfate tike y'indege ngenda dirba kugira ngende dusengane sasa ndavuga cyane ndondere tike kuko sinashobora kugenda n'umuduga ku mugongo wanje waromeze nabi amaguru sinicara ku kintu ndacu nicara ku cyo mbona cyo hasi najya navuga ibintu byose byamenye ku matelefone umva umugongo wose numva warushe cyane ntazi cyane bishije na atandije manakoze cyavuga ni ndavuga reka ngura tike y'indege narondera tike y'indege ngiye kurondera tike y'indege mbona ari kuri pana mfate mu Burundi mbona kuri $100 tike zo kugenda direct zo kugenda trans ni $100 kandi ndabe kandi ngiye kuraba kandi gutyo sasa $50 avuga ati nari biri biki cyo matike yanjye ndabira online ku telefone $100 ngeze ku gatatu cyavuga madamu ya ni biki kandi ndire gataya geragaza ubwa kane $300 umva amatike akuma tugibeye vuga ni ibi ni biki ibi je station nigera mbona muri karere yanjye ntaje nigera mbona jewe kugize kugura tike ugati muri wa cyavuga ni madamu yavuga ati ko nafisi gikogwa nafisi kwanza gukora umunsi abayiko nsubi nyuma gatoya hari umugenzi wanje twakenera muri Chipa United yaho asenga cyane yitwa Daniel Akbe ari muri Nigeria yarasenga cyane urumva gerageza ingorane telefone ndamubaza Daniel yashitse bana akana ko ashaka kumfasha gusenga ibindi kibiri Daniel avuga ati nta kibazo zo kuri service dusengeramo nawe nyine asenga kuri KS Embassy yo mu yindi ville ambwa uzoze ndagenda gusengera wabo arapresenta ku pasteur wiwe urumva pasteur wiwe ambwira ikibazo canje pasteur ambwira avuga ati nugira ikibazo Imana izakubwira neza arasengera umwanya muto ko yari yihuta avuga ati uracyokora wewe wumvise aho babaye kumusubira mu gusengera mu mutima gusenga Imana ikubwire neza mugabo ugende ubwira action de grâce ufata ikintu utange ikintu ukunda utange kugira utange usaba Imana ikugura imiryango yawe igukize kuri kariyeri yawe bandana birashobora kuba amahera birashobora kuba umuduga birashobora kuba ari ikintu cyose mu mutima wawe gusa uhagaciro utange Imana urumva kugira Imana ikugura imiryango yawe urumva cyo uvuga ikintu utanga n'iki cyangwa ati reka ndabwe madamerika kuko hari Johannesburg abantu benshi baba hanze bafungura nabi bajya hanze cyangwa matanga je kintu mbona wakanya kandi fisi reka ndafisa amahera reka tugure ifungurwa duteke tugende dufashe abantu bo kumubarabara urumva bafashe bafungura uwo munsi abantu turajyanga madame turateka indya nyinshi cyane urumva turagenda turadisibirwa turahabana mu barabara barashima cyane bari bamaze n'isi ndwi yose badafungura urumva bararyoherwa sana tubaye ifungurwa abana baba mu barabara abana turadisibirwa injye urabona ko abantu baryohewe urumva turabaye ifungurwa barafungura urumva uyu munsi rero nzogenda ku munsi w'ejo bwahitike namaze kwisimbisha tuko turakora iyo action de grâce en même temps ndiko ndondera tike online umwanya wose ndondera iduga namwe madamu bazi rero reka duheze gutanga ibizinja urumva aba tugende tugurire kuri shop kuko ushobora gusha amatike y'indege kuko ndabona telefone yanjye ifite ikibazo turagenda na madame turaheza gutanga ijya tugenda kuri shop ujya shatana tugwanya mu nzira nyinshi iyo abona yuko ibintu byawe bigire kumera neza
niyo ingorane nca ziba nyinshi gusumba urumva havuga ati satani umubeshi tu itike ndayikata tugenda kuri shop tugiye kuri shop tugiye kunani kukatika tike batubwira ati offline bona koresha hari no rezo tabwa nta rezo gute ujya mu nabanye aratangara kuko hari umuntu yari yaje kwatira tike direct avuga ati bigenze gute akanda kubwire kandi agiye kuraba ati offline na rezo hari avuga ati ngo rindira gato turarindira bagomba kugare shop avuga ati kandi agerageze kandi aragerageza offline avuga ati gese bitawura ibintu byamabishika ko yiri birashika mugabo uno munsi ntibyigeze biba kandi wowe ushise gusa uyu twatovuga ati tike wowe ushise gusa cyabira avuga ati nakundi nabwiye madame mugabo uko biri kose nafata umuduga natembereza ko nafise umuduga avuga ati afata umuduga ndagenda hari madame avuga ati nshobora kugenda niyo mugongo wa ninge numeze avuga ati nshobora kugenda madame aranya ati nshobora kugenda kuko no shika tabwiye ati yo sama saa 6 tumangende saa imwe nduki saa imwe ngende indi saa nduki indi saa gushika shiki madame avuga ati nabwo ushobora madame avuga ati reka basi tujane tabwiye tujane abantu basigira kandi madame wona bikibazo genda shika usiga tabwiye ati tugende genda tagenda tembeza no mudoga masata ndisimeje tuko turasohoka umuryango wa mama yabonye yuko abana bantu bimenetse bakeneye avuga ati nimugaruke basi tupime ryanyuma turabe yuko twabironka itike abasekirite bari barindire bashavuye ku muryango nasohoke twugare ujya mama yatumvye ikigongo vraiment avuga abana bantu bari kiringo kire cyane acabwira ni mureke basaze tupime ubwanyuma vyanse cagihita eba arapima ubwanyuma muri machine ngo ndayironse mugabo kuri $200 itike tubara $200 nabwiye ati kizima ndayironse kati yonyene chatronga tike kucyo yo kugenda diriba mu gitondo navyuka mu gitondo nditegura ndafata indege mu gatondo matabwiye ati ngomba ndagusengera imisi 3 uzotafungura iyo misi 3 yose uzonyama ngabo usengera wacu ndagusengere uzozurafungura 18h mugaye imisi 3 yose uzurafunga sinabwiye ngene mfunga imisi 3 kuri kino kizabanje nivyaregere bibaho ariko bamaze kufunga ngo byari bimaze gushikirwa gufunga sishaka kuri jara sinzikorigeze sindavyuka mugasinze ko nigeze gufunga vraiment ati ngo mfunge ngo kubera ngo ndiko ndasenga kubera ibiki oya urasenga sinzi nivyaregere bishika umva umunsi nacengera imisi 3 ngenda diriba basanga pasteur atipera po mutari tuzinanye tuzinanye namutafire ku telefone gusa araza kunitora no muduga we kuri ayo po sanga arandindiriye araza aramwara shikana tumusengero ninga ari ko musengero yiwe hariyo chambre yakiramo abashitsi uko arafise don imana mwizagije ya delivrance baza bakofise umuhamagaro mwinshi aravuga gutuma arabagira delivrance araba pasteri urumva wewe vraiment imana yaramwizagije arafise don y'ubu yakukira delivrance yitwa pastarazo wo muri Derba urumva arashikanga mu isengero yiwe ebane avuga ati werukuka ndagiye ndazakugaruka mu kanya tuvugane shika muri iyo chambre yiwe muri ni eglise ifise ndani chambre amadaruka gatoya amacaraza turicarana gushaka gutya tucaranje nawe ambwira rero kira neza byabaye ngene vyaje gushukura gusa namusigura byose attack niki sinzi aho nagiye wose ndamubwira ivyo bamaye byose ivyo nagize yose ndayobwira ndaje kumusigura asicabwira nabwo ndakuravye umutima wawe ni bake bugurura umutima wawe bakakubwira ibyo byose baciye nabwo agenda agira abantu benshi muri France mugari benshi ndakunda kubera imitima y'abari bafise bagigeze mugari binobwiye ndabona yuko umutima wawe kandi Imana igiye kugira neza reka ndagusengere hama ndabwire deliverance hama nejo kandi no kumusubira gatatu ndibaza maze kugira neza ebana aransengera hajya aransengera ebane nisanze ndi hasi ntazi vyabaye aramvyura sawa uraza uturi naraba vyuka urazi vyabaye
aranyereka ivyabaye vyose. Wow, kumbe nari mboshwe n'imyuka ya Satani yari yaramboshe. Nicyo gituma aho najya hose mu byago bitandukanye, nicyo gituma aho njya hose naboneka nabi. Umva ni ikintu cyari muri jewe cy'umwuka mubi kugira ahantu hose ngiye mboneke nabi. Avuga rero Imana yakubwiye neza, Imana yakurohoye ya myuka mibi yagutera yagiye ushaje. N'ikimenyamenya ku munsi w'ejo uzo aturafise bici ngaho uzogende wiyumvise ya pasta ngende kuja kumusenyi wazo kumusenyi biraruhisha ngende kuja kumusenyi wazo kumusenyi biraruhisha avuga ati ameza biniruka avuga ati gende wiyumvirize ejo mu gitondo Imana yakubona aja ngaho avuga ati gende ruhuke. Arambwira sinarizi no gusenga, aratanga kunyigisha basenga, sinasoma Bibiliya. Aratanga kumbwira ati cha kuri John, abyo tangura kuri John ni Yohana, soma John, uzura soma ukizura tahura. Usoma Bibiliya nziza barumva. Usoma ibyo Yesu agira. Ndasoma igitabo cha John numva nuzi umunezero udasanzwe. Numva ngo ndibere mu ijuru. Niko soma ibyo Yesu yakoze kwisi. Umva ijambo ry'Imana n'ubuzima bwo kubuzima. Nasoma ijambo numva ari muzi ku mutima, ndumva yuko ubuzima bwanje bubaye ubundi kuko utawe inzira z'Imana. Ndasoma none narasomye umunsi wose Bibiliya sinayisomye mu gitabo. Uno munsi nasaze nasomye mu mwanya muremure cyane hamwe n'ene sawa ku Bibiliya byashapite mu nda y'Imana ya John. Mvuga wow, mbega ibyiza. Ndatabura amajambo ari muri John avuga ati wow, ivyo Yesu yakoze, ibitangaza Yesu yakoze, umu bica binyongeriza kwizera numvise ibitangaza Yesu yakoze, mbona n'ibikibaye kuri jewe n'igitangaza. Yesu yavuze ati muzabibona. Urumva nibirushi ibi muzobikora. Cyangwa wow, sabedire kumva Yesu yatanze ubushobozi n'ibiruti binyozo biko. Sabedire bijya pasteur yankoreye, urumva navyo nyene bitangaza. Cyangwa wow, Imana igira neza cyane. Nabana sije nabonye burakeye. Ngenda kuri beach mvuga ati reka ngende nimvirize rero mu bibacu kwimerewe. Nagiye n'ufise ubwoba nyene mu mutima, ngenda niruka pole kuri beach. Mugabo mpindukiye ukune ngo ni sawa, duza amaguru ni sawa, nongereza vitesse ni sawa. Mvuga ati wow, yakamugina akize. Ndavuga ati reka nkore rero ibintu wari ubifuza kugira kera bikanga. Uyu kuzo umupira w'amaguru umupira atasibira natanga ibintu byari muri je mu maraso nabitari kuba cyane. Urumva rero bishise ubihangare ku bihebe uko nawo uvuga ati je mu cyumupira ndabihevye myaka irajyanye nibiva muri mu maraso. Urumva nawo ukuze ubandanye bikira wandukina n'izabaza bawigeze kubera ibintu biri mu maraso mugaje ari vyakunda. Naho uyu munsi nafise umunezero udasanzwe ndiruka umwana bari kuri bica kwa ndavuga tumuyasese nasanze nakoze amasaha 3 arenga ndiruka numva fise souffle idasanzwe, numva umutima wanjye fise andirase niniya kandi niruka timito mengo nisa amasaha 10. Vuga wow, Imana igira neza cyane rero. Vangana muri subira mu senge bose muri chambre yanje ndatazi Imana ndahimbaza umunezero udasanzwe. Pastor azavuga ati wagiye ati uyumvise gute? Ndabwiye by'abantu ndabwira nyumvise ndabwo umunezero ufise avuga ati haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Avuga ati Imana yakugiriye neza yakubohoye, we gumuyizera izagukora ibitangaza bitigera kuri n'umunsi. Urumva umunsi wa kabiri kandi araza turasenga, aranyigisha gusenga, aranyigisha ingene wafunze ingene ushobora gusenga 5 ku munsi, ivyo ushobora gusengera mu gitondo saa 6 ku mugoroba, aranyigisha ingene basenga mu gufunga, aranyigisha sinarizi ingene basenga, aranyigisha imigenderanire n'umwami wacu Yesu, aranyigisha imigenderanire n'umwami Yesu. Ubwa mbere narasenga mugabo nta migenderanire n'umwami narifise. Nuko ndazi ko ari abantu benshi basenga mugabo atabigendera n'umwami Yesu. Burya kumwakira Yesu ntabwo ari dini. Oya, Yesu ni yazanye dini ku isi. Oya, ahubwo yaje aradufira ku musaraba kugira tugire imigenderanire yacu
nawe urumva so maze gutahura ijambo arabisigurira cyangwa cyanibuka igihe namwakira Yesu muri Gasengero Christ Embassy cyangwa umva Yesu yaje kubwira je nawe ngiri ngenderaniye nawe so kupane dirisi kubera protestant cyangwa catholique cyangwa musulman oya yaje kubwira tubwire ngenderaniye ni nacyo gituma iyo usenze bashobora kugana icyumba cyawe ugasenga ukamuhamagara akakumva kuko waramwakiriye mu buzima bwawe yaraje mu buzima bwawe so umuhamagaye umwanya wose arakwita cyangwa wow banigira neza kuri ufise imigenderanire n'uwaremye isi n'ijuru turazinanye iyumvire ndashobora kumuhamagara kanya kariko kose kanyitawa wow umva biratuza ukwizera muri jewe birama confidence yo gusohoka no gatamu biramakora nicyo gituma n'ubu unye atabwo afise bwo kuvuga ubutumwa ndavuga ubutumwa nkabwira abantu ni mwemere umwami Yesu kuko umwemeye araza mu mutima wakakugira neza uko naba ari wowe kandi uko yavuze byazo mu ijambo ryiwe avuga ko umubiri handitse yuko ati uwamwakiriye bose abamwizeye bakamwakira nk'umwami n'umukiza yarabaye ubasha kuko abana b'Imana urumva icyumvira Steve papa Imana yaremeje iboneka bitaboneka ni gatoguwa numva kuva uyu munsi yenga ubuzima bwanjye bwakiwe naciye ntabwo rero kubona ibitangaza by'Imana ubushobozi bw'Imana buryo ufise Imana muri wewe iyo umwakiriye akaza muri wewe aragukorera ibitangaza kuko no mu gitabo no mu Bibiliya byanditse yuko aza akora ibintu n'ibirenge ubwenge bw'abantu Pastor Mugati nari kukurekura n'umusikiri uvuga ko tapanze iminsi 3 reka turinde umunsi wa 3 so tufata urugendo wigiye Imana igiye kugira neza umunsi wa 3 hari dimanche turasenga imisa turavugana rama ijambo ndashimira umukama ndashimira Imana tuvuga tureka tujye gusubira inyuma tuyobondera tike kandi offline tafati burya shitani cyo bavuze muri Bibiliya bijya ibigeregezo byo kwisi kandi bizakwama ariko Yesu twaranesheje kuko nawe ibintu byameze gutya Satani gusa ni yaruha yaramgerageza kandi ndabura tikindege isubiza kandi mbyuka mu gitondo ngefata njye kuja muri Sweden ndabura fora ko connection yacika connection icitse eba cyangwa rero ani atari mugana mu gati past muri kibazo naho ndura naho shika pati ndege na kibazo kizima fisa umwami Yesu kandi yaje amen urumva nakuba sinino na kintu kimwe ndaja muri bisi meresha mu muziki ndiko nihimbariza Imana sinamenye ngena shika mu gitondo fisa indege ya saa 3 shika 6h eba ndashitse muhira mpanga utuntu n'abana bari bajyamye sinabasezeye bya madame genda mugabe icobo Imana yagereza kandi yamishije aho mvuye pastor yasengeye Imana yamwicuba kandi gira neza nafati ndege shise muri Sweden baranyakira intare muri kipe baranyereka ikipe urumva nari akagorane ka cheville na genou urumva mugabo ntacyo byambwira Imana nari sikofise Yesu ntacyo byambwira ndashika hariya ndategura championnat ndategura neza ndiko ndategura rero ebana semene ya nyuma rero kugira nkene match hari mireka gizongera byibanye ebana ndiko ndaturakora entraînement sinzigenda ndiko mu kibuga nyene eba ndiko ndiruka sinzigenda naguye nabi pap nisangasi cyangwa ukuguru kurasubira kuravyima ndumva kandi umugongo uranse cyabara mu kibuga banderuye bashira hanze kuko baragira ubwoba baracukumira bavuga ati mukini twaguze kandi agiye kwina match bijya yejo none bigenda gute yababaye kandi rero mukini twatwizeye shise haza mukanje ari muraso tamuganda telefona pastor nabya pastor ebana je twari nasuye kubabara byagenze gutya pastor avuga ati shitani no mubeshi nugira ubwoba wewe bagushikane gusa muhira naza kugusengera turaza gusenga baranterura baranshira muhira muri chambre avuga ati washise muhira cyangwa muhamagara kuri video avuga ati
video dusenga arasengera nagira indi deliverance kuri video narashachambira haguruka iyumvirize iruka ivyo utashobora gukora bikore Evan bazanye banewe sinashobora no gutambuka bandi avuze ati aje kunsenga ati iruka ndiruka muri chambre ndagira ivyo nashobora gukora byose ndabikora vuga wow pastor Vanessa kati teguwe bachizokera gatandatu izozokera kuri cyavuga wow imana si muri kitanga cyabwira ati uwize imana nazokubonisa shetani aratugerageza ntaduca mu bintu bimeze gute shetani yamara atugerageje genda kuri entraînement ari jeudi kise kuri entraînement batangara bo banje bo je nambuka neza sha ubu nitwapimba nje gute ubu meze neza hari ukuguru meze neza bazi kugira umufizio narashikiye ko ngo yakora ndamuganga avuga ati ndakanda kurisha amateste ndawe kuko je waruteye ubwoba cyane aragira amateste avuga ati cyangwa meze neza niyabyemera hamagara abakoca bose muri chambre na rimwe ngo murabe ibitangazo ko nyene yabwiye ati ngo murabe ibitangazo nabyagira mu ishuri ati ibitangazo kuko yisanira neza kuko benshi yari muri Sweden ni bene Imana mugabo barabonye yuko ari ibitangazo urumva barapima kandi tika tumushe mu kibuga tukana barashira muri tele ndakira bien neza vraiment harimo kabare gato bare bukeya mugabo nabona yuko shobora no gutera umupira ashobora no kwiruka cyatugerera umusoma cyambere match yanje ya mbere muri Sweden twakinye hanze n'amasizo kuri fata urugendo na veya match turarahari ko cyaraza mu shambi w'icyo avuga ati umeze neza kuko yarafise baza abazungu kujya bari très professionnel ibafata risk avuga ati singene gufata risk utameze neza tubwire kuko ndukikisha kuje Yesu turagukeneye mugabo utameze neza tubwire nabwira ko tujemeze neza avuga ati no bijya byabaye tukeneye kubiba kandi kuko birateye ubwo ashaka kubabana nabi bikicabiza kuri twebwe ko yiko makishi tunagwaye urumva kuja nabwira ati meze neza n'ikibazo kuja nabwira ati we jyama ejo mu gitondo avuga tukina match zogaruka kandi nakubaza telefona pastor ndamusigurira ngene byagenze nabwira pastor kocha biko no kunuko ngo njo nuba ngo baratinya ko nshobora kumera nabi sisho gukina urumva pastor avuga ati kumbe ikibazo nibize Yesu na cyadashobora kandi ndavuga ngo Imana nugira ubwo we mwizeye kandi match nibyo guhera kandi uzokina aryama ugati bitoto dusenge ava kuja gukina turasenga tuwejeje ati genduki Imana ikumena kandi nakubwira neza urumva kocha cyaraza tujagana kunyicyayi tuje kunyicyayi ko cyaraza kandi ngira rero urumva urushaho kugera match no munsi tabiye ko cyari cyane mugabo nimbuza kwikina wemere ko bikugatuka ni wagira imvune no wagira ingorane ugatwekora nari nabwira ati coach ngira ikibazo ndashaka kuboko hasi kuja kumeza nabwira ati coach ikiba cyose ugatemanje jendeme ngize ingorane nijeyo nije nafashe decision nije nafashe risk je ndaza kuri match no munsi avuga ati nimba rafashe decision okay tuje mu kibuga Imana yankore haleluya Imana yankore neza ko uize Imana igira neza cyane tukina match ye match equipe yacu yari maze match 8 idatsinda match 8 zikurikirana 1 2 3 4 jusqu'à 8 badatsinda ama match yose baguma bakesa baguma batsinda ibisinda mugabo munsi nashize twasize 2-0 isindo bibiri ku busa ni twakese gene gisindo kimwe abantu bose baratangara amajournaliste baratanga bavuga ati Yesu yasinze avuga ati n'umukiriya mukuye urumva tusinda désolé nje nabaye long dimanche baramagana kuri mikro bambaza vuye tabona ko furi ya forme cyane cyane kandi maze demo nakina furi ya forme cyane nakinye match atashoke atabubabare umva nafise andira sirenzi naje sinitahura ndi mu kibuga bwa tumwe jewe shobora gukinira shobora gutera umupira uko shobora kugwana uko ibintu nashobora gukora
pendant des ans ziheze vuga ati wow Imana igira neza mu magambo abwira ati bashaka jya nabwira ati ibintu byose ndiko ndabirisha nabwira ati yes burya mwabonye mfukami nduza amahejuru maboko hejuru kujyana narasida ku maceze aciye mfukama shira amaboko hejuru kujyana barafoto ifoto nabwira ati baca bayishiraho nabwira ati burya ani ariko shima Imana yanjye ko niyo yashoboye nari maze igihe kinini nakina umupira nakina kuri niveau none Imana yashoboye kumisha indi chance niba mpagaze ngaho kuri mikoro nukugira mvuga umwami Yesu kugira neza kandi namushimira cyane cyavaga onye equipe of umunezero cyane twaryohewe equipe ebane aje zisigaje zindi match kuri kefa cyo tukira muhira Imana ingire bitangaza kandi iyo match turayitsinda ndende icyabaye n'igiki ndigera sinzi igisibo cyane wow ibaze ndumubwira ikinya kinini mu defenseur mugana naradize imbere sinditsi iyo match kandi ballon di match nije nabaye mukinya neza kurusha abandi zibaye match zibiri zikurikirana iyumvire Imana igira neza tujya muri match ya gatatu turakina turatsinda kandi urumva ballon di match kandi mukinya twaye neza kurusha abandi nibyari bigereye muri kabiri yanjye match zitatu zikurikirana bumukini yavyifashemo neza nivyo arigereye muri kabiri yanjye mugabo ndiko mbona ibintu ntari bwegira muri kabiri yanjye kuva nawe kandi maze mezi n'amezi nakina imyaka ibiri nakina entraînement nyene kujya bisazo Imana aramaye yanyambise izindi mbaraga nsinzina sikusiku nkina match gira kare turatsinda kandi guess what nije nasinde kandi gisindo kigira gatatu iyo mvire ngene Imana igira neza kandi ugiye kuraba isindo nasize muri ya match izo bisindo bibiri byose bigomba gusa byose nabyinjije ku munota umwe wa 43 aho tugomba tuje muri mita ku munota umwe byose byo bisindo 43 minutes kandi byose nabisize kuri angle imwe kandi byose nabiteye n'umutwe ngiye kuraba ama video mura kitambakiza muri 43 ikinacho 43 minutes ku mutwe kandi angle zose kuko uravye ama video ocumengo ni igisindo kimwe mugabo kugura bari batari igisindo kimwe ubizabira ku mama y'abadversaire bari bambaye bamwe bambaye jaune abandi bambaye bleu mugabo utabiraje neza ucumengo ni igisindo kimwe urumva Imana yashoboye Imana gukora ibintu kandi kabikwereka ni jewe uhora iki nakoze ibintu bibi kiye kuri ama video ndaho vuga ndi wow nabi Imana ko munota umwe igisindo cy'umutwe kandi cyose kijya kuri angle imwe ndacyangaho ndashima Imana cyane abantu batanguye kwiyumvira uyu muntu bamukuye uwo mukinyi w'igitangaza mu cyangwa ati iyo mumenye iyo mwari muzi aho inyuma ingene nari merewe cyangwa ati Yesu nzakuvuga hose kuko ibintu kuramurira muri Sweden n'abaswede ni batahu kuko nawe yavuga bavuze ati kuvushika muri equipe ibintu byaje bihinduka kuvushika muri equipe ibintu byaje bihinduka equipe yari yanyuma equipe twagiye champion mu match atandatu twasize atanu dusindwa imwe equipe yaje mu kibazo cy'icenda naje yari ya 15 iyumvire nico kibazo cyo hejuru iyo equipe kuva iri mu deuxième division ikibazo cyo hejuru ya Rose yaba ya 12 ya 13 mugacho giye nashize yahise carrière mbi yafise saison mbi mugacho saison mbi yaciba isaison nziza yabo ya mbere ashaka kujyo tuza bicenda wow Imana igira neza aho kontra ya meza abiri yayirangiye cyangwa imanshi famille yaje giye kuza muri ho urumva abana bagiye kuza madame agiye kuronga akazi uba hari muri November ko nyene muri periode nyene bagane kasibe muri Afrika y'Epfo ngenda kubwire madame amasomo yandi by'Imana yankoreye ndamushingira ni nahe aragiye ngo santa prati wow manugira neza cyane yumvira mibabara nari mfise ngene nahangayika njya mu bafumu ndondero gukira ndondoriki kumbe muri Yesu niyo hari byose hararyoshe cyane niyo hari byose kandi kimenya rero nikirushiriza aho tureka ibintu byo kwisi uko umaze mu mutima umaze kumva yuko
ufise ubuzima budashira ushobora kubyisi byose ushobora byisi byose ko nibishobora gushikira eternity urumva wowe ufise ibiganiro n'Imana uvuga ati tazi ko ufise ibiganiro n'Imana Imana ndi umwana w'Imana no ufise ubuzima budashira icyo cyonyine cyobora yuko ucugira amahoro madasanzwe nicyo bituma y'umwakire Yesu mutima mu buzima bwawe umva amahoro ugira amahoro adasanzwe naho uhura n'ibikomeye mugabo amahoro ugira ararenze umva utuje umubabaro kuko ndazi kijyagiye nakina mupira ava yuko narakina gakiza naye mfise amahera menshi Javier nafise amahera narimeze neza nafise umuduga nafise inzu kandi byiza mugana amahoro nigiragira sinajyaho none bimaziki kutagira amahoro mutima bimaziki kutagira amahoro mutima nafise imiduga nafise amazu ndazi ko hari abantu benshi ngabanze bafise ibyo binafise ubutunzi bwinshi bwa batajya muri cyo batamahoro bafise kubera iki mugabo ufise Yesu ikintu cya mbere no muzi hajya amahoro arusha byose kandi nawe yarabivuze mu jambo ry'iyo Bibiliya avuga ati amahoro nje nanga n'amahoro iyi si idashobora gutanga ava muri Yesu we uko bijyo kwisi birahera bizahera ni bangahe twabonye benshi babisize kandi bafite ubutunzi bwinshi nta numwe babihambaye mugabo se baragiye urumva mugabo mwizeye Yesu urarama amahoro mutima iyi si idashobora gutanga urumva je ndashima Imana cyane ko yaramaye n'ubuntu nagiriwe hafi bwana n'agakiza sinarenze yuko kwanza je ntaragona agakiza naye vise sister wanje arakizije niko namuita uye murokore we murokore waragorana naramucuka sasa we muruka bagore muragorana abarokore mufisuku barokore mumezuku umva naramucukoza cyane umva siniyumvire yuko nagiye cyane kizoge ubu rero nece nahura burya sinamutabona ubona nk'ikijuju urumva namubona ngene yifata ngene yinuba yarameze ukuntu nyene kusangije nanje ngiye maze kwigwa buntu kumwakira umwami n'umukiza naciye mbona kuko yavuze ati kuko mu jambo ry'Imana rivuga yuko tuzoba dutandukanye n'abandi fuko dutandukanye n'abandi kuko imico yacu cyo kumwe nayo mu isi urumva dutegereza kuba nkuko Yesu ashaka nicyo gituma igihe wo namubona sister wanje yifata ukundi ndabona ngo wewe ari demode urumva yabona ngo mbe ari demode cyo tugeze tuzibigezweho kumbe simenye ukuri urumva simenye ubwami bw'Imana simenye icyiza Imana yadushize mu mitima yacu vuga Mana ahubwira neza kweli vuga Mana uhabwa icubahiro hari verse nkunda cyane hari verse nkunda cyane iri muri Matayo 6:33 ivuga yuko ati search the kingdom of God first and his righteousness and everything else will be added to you. Rondera ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo hama bindi byose bizoba nk'inyongera mu buzima bwawe urumva iyo jambo cyamajyangoze gucana umutima urumva icyo mwiye gukora gusa kundo ubwami bw'Imana kurondera Imana ngendere mu nzira Imana ishaka hama ibindi byose Imana izabitwongera nicyo ndiko ndabamubonye nibwo bwiza guma nibera mu munsi urumva uva icyo ndore gusa kurondera Imana urumva sa tubane Yesu kwite mariage yanje ndasubira muri Afrika y'Epfo cyangwa decision yo kubatizwa mu mazi menshi Imana igira neza hari muri Noel 2022 ndagenda Durban kuri pasteur wanje narakukinyigisha online yaranyigisha nari yafata indi semaine aranyigisha kandi icyo bisigura kubatizwa mu mazi menshi ko nari nabatizwa mbere muri Katolika kandi nari nyine muto sinarizi icyo bisigura cyo kubatizwa urumva ko bagushira amazi gusanga ahanye umva uwo nagiye kubatizwa mu mazi menshi nzi icyo bisigura ubatizwa mu mazi menshi ni kuvuga yuko ufanye na Yesu Kristo hama uvuye mu mazi usukanye nawe savedi gufisa ubwenge bushasha ubuzima bwawe bwawe bushasha ibya kera byose Imana yabikuyeko ujya fere bari bazi kera nararonka agakiza si ofere bazo ngera abantu benshi bamaze kubibona kuko ujya ko narimeze kera nuko meze ubu biratandukanye abantu benshi bashaka kukubwira kandi baratangara ntibari bazi ko umuntu ashobora gushika kuri nabo mugabo n'ubuntu nagiriwe kuko nanjye ndibuka narakizwa ayo majambo barayavuga abantu kenshi barahamagara ko kimwami Yesu mukiza mugana navyo nakoze mugagenda cyo mu bikomeye niyo naje gutahura je no sanga ko atumvira naza kumviza kino kiganiro n'ukuri bizere iyo Mana
iyo Mana igira neza kuko iyo wakira umwami Yesu n'umukiza ubuzima bwawe ubundi burahinduka. Imana irakugira neza kuko n'abari wewe kandi abari Yesu abaje mu buzima bwawe. Rero ncamaga one turahejeje ndabatije cyaryohewe, madame yari ngaho n'abana. Hari umugenzi wa mama aba muri Durban cyangwa ati reka tuje kumuraba ko twaje kubatizwa hama umunsi kuri kace tufananiza tugenda Johannesburg. Ari muri vacances nasubiye muri Sweden kwa mbere. Ngiyeyo rero uyu mumama yitwa Mama Cedric yari afise umwana wiwe ameze ukuntu atavuga, afise ingorane kuvuga. Yari umumama n'umuzima n'abana bose n'abamizima. Uyu mwana we afise ingorane ya autism. Urumva yameze nk'umuntu atavuga neza, urumva ntiyavuga neza me afise akantu kanameze neza mu mutwe. Dushitse hajya turamuramusa turatera inkuru bite sawa eba. Shitse hajya anye bwa mbere nyambwiye natangaye na nyina we yaratangaye ubusavuze. Yumvise ko turavuga ko mvuye kubatizwa ngwiki araza arandamusa ico gihe aravuga na nyina we aratangara. Aravuga ati eba Imana yakugiriye neza, wakiriye Yesu, Imana iragukunda. Ndavuga ati wowe umuzirima none ndambwira Haruna wowe umuzirima. Avuga ati ndi umuzirima ngo Yesu aragukunda kandi yakugiriye neza kandi ubuzima bwawe bushashe no munsi. Vuga wow. Nyina we aratangara. Imana aravuga ko ibintu byinshi ngene Imana ari nziza. Urumva aravuga umwami Yesu tatavuga ati umuntu muzima vraiment kumbe aramwemera Yesu. Urumva mugara cyinahura kuko ni yavuga neza. Yavuga ibintu tatahuriza ubwo umunsi yaratumwe neza. Nyina we aratangara. Umunga cyane tatahura yuko hari ikintu kiravuga muri we. Urumva ni message yako atanga kuri jewe acambwira ni ngo kandi ngo wewe na familia yawe kugenda muri Sweden kandi neza atangura ni vuga wow. Ndabwira madame ukuntu byo no koravuga madame avuga ati yego ngamutanga mwana ashitahura nabibaza arundwa muzi urabaza ngena avuga he none nabije ngena ko aravuga ubundi arose muzi turatanga hari tujya mufana hari ku kibido cya Coca kuko ari afite amadelitre ya Coca twagihejeje acabwazi akenda guha ikiri gikombe gutwara cyangwa amaye bido ati byo gutwara igikombe ndacakira avuga wow merci kumbe simenye ko akora profitiza atavyozi gutwara igikombe yes amaye bido nyeto ko turanya hata bwati gutwara igikombe avuga ati wow merci dutashe madame ndabwira madame umvise cyo akora avuga ati mudu bazi ko ishampiyona y'umwaka tugiye gutwara tugiye kujuga muri première division. Madame avuga ati oya ndabwira ngo cyane batavyo yarundi yavuze ubona je batavuga cyane bitaho. Aravuga ati ok ça tuzora je ukwaje vraiment message nari nayitahuye bien cyavuga ati wow kumbe Imana yizeye nuko ukora kumbe Imana iravugana natwe. Vuga wow. Asubira muri Sweden kwa mbere kwezi kwa mbere famille kwezi kwa gatatu niyaci mfumurikirana famille yose iraza nabo nyene turashika hariya aye eba bien ça turakina championnat turatangura gukina entraînement turategura championnat yatanga muga muri jewe narenze yuko championnat y'umwaka igikombe tugiye gutwara je mu je ndabizi ko tugiye gutwara kuko Imana Imana ivuze Imana nivuguruza Imana ivuze iragishitse nari ndabizi nava mu gitwara neza cyane kandi twahejeje abantu equipe yari yanyuma yago mikoroke mwaka wese kandi nabakinyi twongeyemo equipe yari ijyanyene kujyanye twari tumeze ahubwo umukinya dosiye ibitsindo byinshi muri uyo mwaka baramubize mu indi equipe kujyanye twari tumeze naho ni mwataka twazanye urumva equipe neza turaba murakoze cyane. Ibintu Imana ikora ni byinshi kandi biryoshye. Twifuza ubuzima bwa Fere mu bijyanye n'ibyo Imana yamukoreye nabwo twomara. Ndashaka abantu bako baradukurikira kugira ngo dusoze ikintu kiganiro cyacu batubwire mwaraciye muri ibyo bintu equipe yarabaye ya mbere ufite byinshi mushimira Imana mu bijyanye na football. Ndashaka kumva Fere mbega no munsi ushima Imana gute uno munsi ni biki mu buzima bwawe wumva bitutubiza ushaka gukorera Imana
no munsi nizero gakiza uracafise umwaro ufise bwa mbere imana mufana iki ufitanye ubucuti bubi imana iganza cyane kuri jewe ubu unye amahoro ufise mu mutima wanje n'amaranzi cyane ufise amahoro menshi kandi atuje nizera yuko ufise imana mu mutima wanje nizera yuko ufise Yesu muri je akaba rero ubuzima bwanjye kera siko nari meze urumva nta migenderanire n'imana nari mfise urumva narasenga muri ibintu bisanzwe mugabo igenda amenye Yesu naciye ndabona imana kundi kandi unye kuko umaze gutawura imana ugahamagara imana y'ubu ubuzima bwawe ubuzima bwawe burahinduka uti gute kuko iyo uhaye ubuzima bwawe imana irakuyobora ikitangura guhuza n'abagenzi kwanza icya mbere umufashanya mu nzira y'agakiza urumva icya kabiri niyo nyene ikuyobora urumva usanga ubuzima bwawe bwahindutse utabizi urumva usanga ugize iby'imigenderanire cyane n'imana urumva kuko iyo ufise imana mu byo ugendera mu byose imana irakwiyereka ni kuri jewe imana chaque jour ndabona ukuboko kw'imana kandi imana iratuvugisha irafise ukuntu ivuga kuko yavuze ati ni nkuko jewe mfise papa wanje upapa wanje yambyara urumva nawe arenga hanze avuze gusa cyamenye ni papa avuze cyamenye uri mutangashize urumva n'imana nuko nyene urumva imana uyirondeye ukagendera mu kugororoka ukayizera ivuze urabyumva iyi ni imana iyi ni ijwi ry'imana uramenya gusobanura ijwi ry'imana n'itari ry'imana aho rero niyo novuga ko arakabije uti gute none ibaze kuko mu buzima tubayemo shwa barizi kenshi niba swati ni gufata gauche cyangwa droite umva rero umva benshi uvuga ati none ni nkuko nanjye narondera inzira yo gukira swati ni gufata ya gauche cyangwa droite mugabo ko utazi inzira ufata ugerageza hose nje hariya ubwiye hariya ariko usanga atariho ubwiye hariya birashaza ugasanga ariyo nzira y'ukuri mugabo ntumenye inzira ufata no mu madecision dufata kenshi mu buzima urumva nitumenya dufatiye injangiriye mugabo ufise imigendere n'imana waramwaka Yesu n'umukiza ijwi ry'imana imana irakuyobora ubwo mufate decision yose imana irakubwira ati fata decision nufate gnugende à gauche genda à droite hari igihe à droite usanga hatoroshe urumva niyaca bya bintu usanga uciye mu tuntu nyene dukomeye ibiki ibibazo mugabo kubera ufise muri we kandi yavuze ati nzabashoboza ubwa mbere niwe yagutoje nzira icyo bisaba gusa mwizere kuri gufata inzira yakweretse urumva umaze gufata inzira yiwe après umaze gushika aho yari yaguteguye niyo tutahura nico gituma nafashe inzira bwabo n'Imana igira neza bwabo n'Imana nitiyobora urumva ivyo rero nivyo binjurira cyane kuko ndazi ubunye ama decision fata icyo nkora cyose nabwarije Imana niyobora murakoze cyane Fere ikibazo cyane mafise kijanye na Fere mbega Fere inyuma y'ubuno buzima niki kindi kintu kimuryohera buno buzima bwose bw'ibibabaro Imana ikurongora Imana ikurongorera mu hari ibyo tuzorinda tuva muri nose tudatahuye Imana yadukoreye igituma Imana yashimye kucaho kugira imenye ivyo tubitana bashaka mu ijoro ngo tuzoyibaza iki rero kindi Fere niyahura n'Imana niyahura n'uwo Yesu uwo Yesu Fere avuga no munsi akiri kuri nosi uwari karavuga kuri televiziyo ya etage nimwahura uribaza ko geste ya mbere uzomugira niki tubaze kuzomubaza ibibazo biyi kuri ntabwo ikibazo cyiza cyane kuko je Imana ujya igira neza cyane Imana igira neza cyane so kuri ubwo rero icyo kibazo mbajije jewe ikintu cya mbere ko narabajije Imana narayibajije Imana none kube iki wacaguye ko njya muri Sudani ko narayibajije Imana ko narose mu visa menshi yo kujya muri Turkiya bira kube iki wacaguye muri Sudani Imana zicanisha yanyishirani byari byaranditswe ça veut dire yuko uvuga ati Imana yabigwishuriye gute nari muri Facebook ndiko ndasubira amafoto ndiko ndaraba amafoto nyene aho nasenze Imana ndayibaza icyo kibazo
hama nza kuri Facebook emeje gusenga ndi kuri Facebook da cyangwa ku ifoto nyina muri troisième division ga kuri fifu aho imande ya Sociedad hari stade ya kera cyangwa foto ni foto nje nambaye imayo za Suède nambaye na botine ya Nike ya marque ya Puma iyo foto ndayiravye gucya hanya kwa bana nambaye za Suède kuko cyo ndi mu equipe turi president wacu yari Louise yari yaronse imfashanyo y'amamayo ava muri Suède urumva nayo maze marizo twakinisha champion urumva n'abandi kiye kuraba ubu ngina muri Suède kandi ubu unye marque nginisha ni Puma inogiye nakina muri 3e division sinazi n'ivya Puma ivyo arivyo izi maye sinazi n'izarizo kiye kuraba gucyanye manje nishurikani byari byaraniswe urumva burya hari abantu badashaka ndoto zabo kubera satani y'abanyazi byabo burya hari ubuzima Imana dutegurira kuri nose bwiza kandi umuntu wese Imana amutegura ubuzima bwiza mugabo satani araza kugira atunyage kijya kintu cyacu Imana yaduteguriye urumva je satani yaje kunyaka urumva Imana yateguye uko nzobukira muri Suède nzobukini burayi mugabo satani yagomba kunyaga iyi Imana itangirira ubuntu bwo kunomukiza nicyo uvuga ati ndashima Imana kuko si ibintu nashize mu nguvu zanjye si ubushake bwanjye cyangwa se ubugombe bwanjye urumva ni Imana niyo yangiriye ubuntu kuko ubutumwa bwiza arabumva kuva kera mugabo ndashima Imana uno munsi kuvyo naciye kuko ivyo naciye mu yo nabicamo sinari kuba uwundi uno munsi kuko ndashima Imana cyane burya iyo ari umuntu aca mu bintu bikomeye ukakiganira kwiyumva nabi mugabo uwundi mvuga yuko ndashima ibigeragezo naciye nimba nkomeye kunye mugakiza nimba nzi Imana nimba afise imigendera n'Imana ni kubera ibigeragezo naciye kandi nataye yuko Imana inkunda cyane hamwe nzoshika imbere yayo nakini nzovuga azokwishima kuko ndazi yuko nzoga bagiye kubana nayo bidashira ni iki woshimire mu ngara kwa bidashira yo sinzi icyo nokora mugabo icyo no yiyambira nkayishima navuga ati ni kuri Ariko rero dusoza kino kiganiro cacu no musi Fere kapiteni wa equipe nationale intamba mu rugamba ndashaka kumva gatoyi mu minota mikeyi mu ncamake ni gute Fere nk'umukristo ari muri equipe nationale ubuzima bwe bumeze gute abandi bantu bakurikira gute abajoueur mukinana ko ushobora kuba nahebye n'ibindi bintu bijanye n'ibyo wahora ukora kera akavuga ati we n'ibindi byaba bibeye iki ntibyagufasha donc urabashinga ntaye gute mubanye gute kuri muri akazi kacu ndazi ko abantu benshi bagendera mu binazi ndabizi ko nayo bayemo cyane mu ma equipe no muri mbere wacu no mu serukira gihugu so kuri iyo mpamvu rero jewe nafashe decision Imana igira neza urumva kuko kera nakunda guhura n'ibibazo najya mu equipe nationale kenshi naragira ibikondoka game mu equipe nationale kenshi naranyumvira ni kubera ikiri byagenda gute ukiyumvira no menye byarivyo urumva mugabo Imana yarangiriye neza kuvaho nakiri mu Yesu mukiza urumva takina neza kandi atakibazo buri ikintu cyose kiri ku mwanya wacu Imana igira neza urumva baranyizera urumva baramu kapitene urumva so ibyo byose ni ibintu Imana ingira neza inyereka inzira kuko jewe ubuye abanzi muri equipe nationale ariyo groupe za dufise ya prière tufise groupe ya prière bakinyi turahura tugasenga dushima Imana duhanurana kugira ijambo ry'Imana urumva ava yari riho twari dufise umugenzi Gaël bigira Imana niwe yaje niyo yayitanguje kuko wewe kabisa urabona ko agendera mu nzira z'Imana kandi arashima Imana umva araza aratubwira ijambo ry'Imana dusigurira duhimbaza naje nari mu duhimbaza mugabo cyo gisina bwakira gakiza urumva hama nje kwakira gakiza yana naciye nahura naciye ndamutahura Gaël ivyo agendera mu buzima agenderamo mvuga ati wow yagenda mu buzima bwiza bwe yaratubwira ubunye mugaje amajambo yatubwira yaramfashije cyane yaranyubase cyane urumva so nanje yo série de prière twace tuyibandanya muri equipe nationale fasha nanje ko narafashijwe igihe yazaradufashije nanje harige batampamagara muri equipe nationale urumva cyabwa ati ko dahari je mwabamari ifo kutubandanya naca ndamuserukira urumva tukabandanya ijya groupe de prière dusenga nubo avaye ko dutangura match za equipe nationale turase dusengera igihugu dusengera abakipe urumva
minsi yose avant entraînement doje entraînement ku mugoroba tugafata kandi tukajya hamwe tugasenga tugashima Imana kuko twizera yuko nimba turiya muri equipe nationale niba duserukira igihugu no kumwami Yesu Kristo uko abantu kenshi mu mupira w'amaguru ntibizera yuko bashobora gukina umupira w'amaguru badakoze ku biti batagiye ku mafumu navyumva kenshi nari bayemo bakubwira ati aweze kucheza bila unanganga aweze kucheza ushobora gukina udafite umuntu agufasha pembeni mugaje naratahuye yuko ushobora gukina kandi neza cyane udakina ivyo bintu kuko Yesu arasubira ivyo bintu byose bajyana kuko ni wari kunguma ni waganza urumva icyavuze nico kiba nari ubonye ko nkina bari bagerageje ibyo bashobora byose bika ubuko nkina kandi nakina muri Afrika mugabo Yesu kubera ganzi isi yaganzi ijuru n'isi ubu nkina mu Burayi muri Europe urumva Imana kire ni kumwe equipe nationale nace ndagitangura kwagiriye byiza urabona unye kwaza ikindi mwigiye mu kibamaho ngiye muri equipe nationale keshi na ifise ubwoba cyane numva ubwoba naho najya mu kibuga numva ubwoba budasanzwe mugabo unyera muri equipe nationale d'Ipoise numva mfise confiance numva mfise umunezero udasanzwe nirekura nitangira igihugu canje numva yuko ndi gukora akazi Imana yandugize gukora no kuvuga ubutumwa no kuvuga gusangira n'abandi ijambo ry'Imana no muri equipe nationale urumva baragoma sabe n'abari ko baratwumviriza abakinyi cyane bakina umupira w'amaguru bizera Imana kuko ivyo bakina nawe urashobora kubigenderamo ukaronka ubutunzi bwinshi mugabo ubwo butunzi buzahera kandi utaziyugagiye kuko satani nakinoguwa uko nyene kandi ibyaguha na munezero ugira tumugira bikeya mugabo biguha amahoro kandi muri Yesu niyo hariho byose uwizeye Imana ibyo byose izabiguha ayo mazu amaki izabiguha kandi neza cyane ku mwanya wayo kandi kibutiye byose ofise amahoro umutima mugabo bya satani ni benshi babironse turasoma example menshi y'abantu bagendeye mu binazi bakagira ubutuzi bagatunganira mugabo karere zabo ziyeze ugasanga na kintu kimafise basegereza ku mabara urumva ko bibabaje imyaka yawe yose karere yawe yose usegeza ku mabara amahero yose usegeza kijya gihe wabona kuri top tembe biduka myiza ugijya mu mazu meza ugendera mu byo ushaka byose ugiye bifungura byo ushaka byose mugabo arafendo karere dukina kwacu niranza 20 karere urengeje myinshi n'ibendebende none je byagikurikira niyo myinshi uzobaho urumva icyo ni kibazo abantu cyo kwibaza urumva mugabo ugiye mu mwami Yesu arabiguha byose aragukiza arakuyoboza bwawe ubutunzi ugaburonga ukorananirwa ukagira amahoro adasanzwe n'inyuma y'ubuzima rubundi rero iyo uviye hari cyiza gisumba icyo amen urakoze cyane umwami Yesu aguhezagire amen akomeze ubandanye umushinga ntahe ariho hano umukoreje kwibwaraho hanze abantu bibaza ko ibyo bintu waciyemo bifata bishobora kubafasha rero kumenya neza ko ibyo bidashobora kugufasha n'ubuntu budasanzwe n'ubuntu Imana igirira abantu bayo kumenya yuko mu bapfumu mu miti mu baganga b'ikirundi atabuzima buriyo ko ubuzima buri hehe buri muri Yesu hararyoshye sibyo bafite cyane hararyoshye sana bano uko muradukurikira mutamuzi Yesu ukuri turabasengera turabafise ku mutima kugira ngo umwami Yesu nawe azabishurira umunsi umwe abaciye mu byo Ferrari karacamwo ababirimo no munsi bihebuye babuze inyishu nkuko Ferrari byagenze akabura inyishu muri Yesu biraronkeka muri Yesu nta nyishu nimwe idahari nta nimwe uno munsi bashobora kuvuga ati ndi muri Yesu umugabo ntibifashe n'uvumena ntibiraza Ferrari yabivuze bivuze ati aho nyene uri kuraje nimba uri shyuka ari Imana gushaka uzobitahura ikindi gihe yuko byari bigufitiye inyungu mwakoze mwese rero mwakurikira kino kiganiro uno mwanya wa mbere wo kuvuga intahe ya Fere ni hano ugarukiye mugabo kwa Fere yakumye avuga ibintu byinshi bijanye na madamu twabyumvise mu ntahe yiwe madamu wereninde mbega madamu wiwe hayicafise avuga kuri ino ntahe hayicafise aterera hayicafise ashima Imana na cyane intahe yiwe nawe nyene ku bijanye n'ubuzima Fere yabayemo ku bijanye n'ingene babanye gushika uno munsi ingene ashima umwami Yesu ni mukanya nawe nyene araza kutubwira ibyo ashimira Imana n'ibyo umwami Yesu yamwigishije mu buzima bwa Fere ufite baciyemo n'ibyo yize muri
kanya cyo tumukurikira. Ego nk'uko twari twabibabwiye muri ya ntahe yacu ya Frédéric Sabiyumva kandi nk'uko kandi mwavyiyumviye twashaka tubereke kandi iki gice kigira kabiri muri no mwanya aho Sabiyumva ari kumwe na wa muntu mwaguma mumva mu ntahe bavuga ngo madame uvyo Yesu yamukoreye ahanini twumvise yuko umuntu yamubaye hafi umuntu abizi gose kandi yabibayemo koko harimo madamu wiwe nawe se ubundi ni Lydia Kanyambo turamuhaye ikaze kino kiganiro cacu mwakoze kwitabira utumire bwacu kandi mukemera no kudupartage ubuzima bwanyu buri intime ibi bintu mwatubwiye birakoze gose kandi kubona mwavyemeye Imana ibahezagira. Ego twashaka twumve Lydia mbega twagumye twumva kwa Frédéric atubwira ivyo Yesu yamukoreye atubwira uko yagwaye atubwira uko yaramerewe mbega ivyo bintu mwebwe murafite ico mubivuga ko murabizi mwarabibayemwo koko nk'umufasoni wiwe? Ego twarabibayemwo ntivyari vyoroshe merci d'abord ku ngo twarabibayemwo ntivyari vyoroshe mugabo turashima Imana ko bari bo. Murashima Imana ko Frédéric akina neza atambuka neza ariko imbere yuko yicoye twashaka kumva ni igiki byabagize muri mwebwe ni igiki mwize muri ivyo bihe byose Frédéric yaciyemo ni igiki mwize ku Mana? Nize yuko uwiringiye Imana 100% itigera imuteza isoni kandi nize yuko mu buzima se kuba 50% ino 50% hariya wizeye Imana uyihe all your trust kandi uyihaye vola nuyirekeyo abariyo itembereza ubuzima bwawe kandi uyizere by'ukuri kandi nayo irakwereka ubuntu bwayo pe buhagije. Ego mu bihe Frédéric yaciyemwo ni ugereranije imbere yuko Frédéric aba uwari no munsi yatubunye tubwira ngo fere wa kera si fere wowe fere wa kera na fere wowe uravye ivyo bihe bibiri kuri wewe hari ikintu vyahinduye Frédéric wa kera na Frédéric wowe kuri wewe mu buzima bwawe ko musanzwe mubana uko musanzwe mukunda Imana uko mwahora musenga twumvise ko hora mushigira ntahe akabona ko ari ibintu bisanzwe uno munsi hari ikintu vyahinduye muri wewe cyane gose ko Freddy spiritually ari mu kindi kibanza ciza pe arasenga Imana bimwe atari araha umwanya wiwe ukwiye mu gatondo abyutse ategerezwa gusenga gusoma Bibiliya gutazira umva nanje ari ahantu maze gushika kubera biciye muri we je nari ko nakijije avant we ndahano spirituel ndamuruta mugabo yarananze umva ari kure ari mu kindi he's on another level spiritually ari ahantu heza pe ndaraba kabisa nanje bikanera intege yo kuvuga ati nsenge nanje niyegereza Imana cyane ari ibintu byinshi cyane ngiye ndiga biciye kuri we n'ukuntu yahindutse si nta kimeza cyo kimwe pe nanje birama amahoro menshi kuko ndazi ko atinya Imana kuruta ibindi byose kandi mbega wowe ufite inyungu yiwe kubona yarakijijwe ni nyinshi nkuko nabivuze bituma nanje senga cyane bituma atabwoba ngira umva yamye ari umuntu ari he is well mannered and disciplined but agakiza nako katumye birutiriza afise gutinya Imana muri we cyane nje na effort nimwe nshiramo ntabwo bati uri he mbega ni gute no atinya Imana kuruta jewe. Amen. Gutinya Imana kwa Frédéric ko aragukomeje kandi biratuma nawe wizigira Imana bigatuma usenga umurabiye kakarorero nakarorero kuri wewe mbega hoho nk'umupapa wo mu rugo nk'umupapa w'abana nakahe nibihe bikigo bonye Ameriyo yagiye arateza imbere ivyo kabisa umva turi mu buntu mu wundi ngoma mbona nukuri no mushingiri na Evrem no mupapa mwiza pe I wouldn't ask for a better father for my kids. He's just umva Imana igira neza kweli.
hariyo amajambo abura petesika mu kuvuga umuntu na cyane cyane ku byo turiko turavuga turiko turamubeshera yicaye impande yacu ego tugashaka kumva ingene wiyumva uno munsi mbega iyo umuravye ukiraba ukaravuga Imana yabahaye hari ikindi kintu wumva ushimira Imana kubona uno munsi Imana yarabaye kumumenya kumenya Imana ku rundi rugero mukaronka n'umuntu umurongozi wa runo rugo arizi ashobora kuba kudara arakuma buhoro buhoro avuga ati twanyereye twagiye uko nigikumusabira nigiki mwisengesho ryo gukora senga uvuga uti Mana ndikenda gisabira Frederic urumva kuva tugihura narasenga Imana mu mugabaza Imana kandi ayitinya igituma nabisaba nuko umuntu azimana koko afise relation nziza n'Imana n'ibintu byose mu rugo usanga bigenda neza burya urugo rutaremwe Imana nakirimwe vraiment urumva hari ibintu byinshi cyane mbona vyiza ubu kurutiriza kera bivanye n'ukuntu yamenye Imana kuko nkuko nakubwiye turasenga misi yose go twarasenga mugabo urumva ko dufise relation kabisa n'Imana kabisa urumva kandi turahurizaho mu bintu byinshi twese dushaka gufasha kugira igikorwa c'Imana mu nzira y'icanye yindi n'abana bacu cyane tubakuriza mu Mana misi yose tubereka inzira nziza turi kumwe burya mu rugo umugore nawo buzimana burya umupapa agiye ku murongo aza n'umuvuduko kabisa ukomeye kandi ibintu byose usanga byitonze neza nigikumwifuriza Frederic ndamwifuriza yuko yobandanya Imana imukoresha ndazi ko Imana imufite imigambi myinshi kandi irikira mukoresha ndiko ndabibona yuko hari ibintu byinshi nguma mbona ko Imana irikira mukoresha kandi sabi Imana imukoreshe mu bunini even better and bigger kandi ndamushakira yuko kariyere yiwe Imana iguma imugirira neza amagara meza munezero ugume wuzuye Frederic ngurose umugore abana ikintu cyiza umva yarakwamiye imbuto nubwo utaruvyumva biga weho umwifuriza iki Madame Lydia ku by'ukuri je nagomba ndamushimira ubwa mbere na mbere kuko muri inzira naciyemo yari inzira yoroshe kuko yarambaye hafi cyane mu bintu bikomeye mu bintu bigoye surtout iyo ibintu bitameze neza kenshi mu rugo iyo umugore atagwaye hafi kugira mufashanye muri kuko ariyo abantu benshi ibintu bimeze neza usanga muri kumwe mugabo bitangiye kumera nabi utaginjiza y'amahera bica bitangura kugorana mu rugo mugabo yarambaye hafi vraiment naho ataco twinjiza yarambaye hafi mu kumfasha urumva ivyumviro ibiki ongwaye kunkanda kumbwiye ko no kunyizeza kubizomera neza ko dufise Imana yumva kandi yishura urumva yarambaye hafi cyane muri rugoye kuko yaba nari kuba cenye nari gusara mugabo we yarambaye hafi ambwiye ati ntugire ingorane ndi ngaha turi kumwe tuzofashanya ivy'Imana idushakira ko urumva twese iduhaye ubuzima bwiza n'ubwiwacu butabaye neza nuko nyene kumva yarambaye hafi muri byose ndamusabye ko Imana gusa yo mugira neza urumva bikaguma mu munezero urumva bikamushikana ku ndoto ziwe ivyo yifuza urumva ko umuntu wese afite yifuza gushika mu ndoto ziwe n'ivyo musabira amagara meza urumva mu buzima Imana iravyumva nuko ngo bitubwiye ahirike rikira ryoherwa n'amashimwe y'abana bayo kandi irazi ko ivyo yabakoreye biri mu mitima wanyu kandi no musi mwashatse kubisangiza abantu benshi bariko baradukurikira kuri televiziyo yacu Imana rero ibahezagire gose nariko ndiyumvira mbega nikiye kindi kintu ciza kiruta ibi nta kimwe kiruta kumenya Imana mukahuza n'umubakanye n'umusisingekeranye ariko Frederic urukundo yakunda Lydia ubwa mbere atarahizwa ubakijijwe rutuko ashobora cyane ndamusisingekeranya yuko Lydia ivy'Imana idutegeka kubaha abagabo kubakunda no kumukora ivyo bashaka byose yarabibakoreye mutayizi kubera gusaba umugabo wiwe Lydia no musi wowe ntumva ko birushirije kubaha ego nta kintu kimwe rero cyobuza ko twubaha Imana no mu kuyikunda no mu kuyikorera no mu
munsi urumva birarushirije kuba byiza kuruta ibyo twari tuzi nibyo kabisa. ntagomba ndabashimire rwose ndabashimire kandi ubugira kandi kubona mwemeye kuduha zino ntahe ibi bintu birakuza mu kwizera kandi zera ntakikanya ko bizogira ikimazi abariko baradukurikira umwami Yesu abahezage Amen. amen amen kuri ano majambo meza y'aba bantu babiri bubakanye kandi bakundana kandi bakunda Yesu ubwa mbere barubaha Yesu bakamukorera bakamukunda hanyuma nabo bakaca baja ko bakundana nk'ibyo umwami Yesu asize adusigiye muri nosi aho itegeka umugabo gukunda umugore wiwe n'umugore kubaha umugabo wiwe Lydia twumvise yuko yarubashe yarakunze yarakoreye yarakoze ibishoboka byose kuva ku bwa Frederic no mu gihe yaragwaye atazi Yesu yarabikoze namwe mwese muko muradukurikira muri mu bihe nk'ibi cyangwa muri mu bihe bindi bihe bigomba gusa nibi uri umugore uri umukenyezi ntituca tureka gukora ibyo Imana yadutegetse ngo ni kubera abantu batakijijwe canke bari mu ngaruka z'ibyo bashaka kuba baragiyemo sivyo ga Frederic Lydia na karorero keza twumvise Frederic abivuga twumvise Lydia abivuga na karorero keza ku muntu wese ariko aca mu bihe bibi ku muntu wese ariko aca mu bintu bigoye n'ukuri biragoye turabizi ariko twizigira umwami Yesu tubandanye dukwica umwami Yesu yadutegetse byose bizogenda neza turabashimye mwese mwako mukurikira kino kiganiro kabe hano duce tugisozerera tubashimira cyane kubona mwagikurikiye kandi twizigiye nuko kizobafasha aho muri hose ubuntu bw'Imana ubure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu tuze twumva intahe nkizi ubundi munsi muvuga ngo igihe naraba yantahe natwe twarafashijwe ubuntu bw'Imana ubure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire